unyumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi. Jewe umumana canke umusongore ntafatiro Patrice, nkaba umuronzi n'umuhishuze mu kirundi c'abarundi. Ndiniteka ku gihugu hikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Ariko uno munsi ntitwizanya ikirundi c'abarundi. Uno munsi nukukubwira gusa ko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 ukwezi kwa nzero mu 2021 turafise ikiganiro. Ico kiganiro rero kizoba ari ikiganiro c'ikibiriraho. Nukuvuga ico gihe nzoba ariho nzoba ndi kuri YouTube, hanyuma uzoja kuri YouTube kundabaho canke na jewe nzokurungikira akantu uzofyondako kugira ngo uce ubona iki kiganiro. Hanyuma ivyo nzovuga navyo nibiki? Ivyo nzovuga ngibi, nzovuga nti imico kama n'akaranga si kandi ari ragi. Ndasubiramwo, imico kama n'akaranga si kandi ari ragi. Mu yandi majambo novuga nti imico kama n'akaranga ni ragi kandi atari ryo. None iyo mico kama ni iki? Ivyo tuzobibona kuwa gatandatu. None akaranga k'Uburundi, akaranga k'abarundi ni iki? Ivyo tuzobibona kuwa gatandatu. None imico kama y'abarundi n'akaranga k'abarundi ni ragi gute? Iragi ryo ni iki? Ubwa kabiri, none imico y'abarundi, imico kama y'abarundi n'akaranga k'abarundi si ragi gute? Mu yandi majambo umuntu bavuga ko atari ragi gute? Ivyo rero nivyo tuzatuvugana ku munsi wa gatandatu. Wewe rero usabwe ko kwisaha 10:05 yo ngaha muri Canada, ha muri Ottawa mbaye, izoba ari isaha 5 z'ijoro wa gatandatu nyene hashira kuwa Mungu. Hazoba ari mu Burundi aho isaha 5 z'ijoro hazoba ari mu Burundi. Muri Australia ahaba uwitwa Jean Paul Amede Nizigama izoba ari saa 2 mu gitondo n'iminota 5. Tuzezo tuganire gute? Jewe nzoshikirije ikiganiro cy'iminota 15 kuko mu za kaminuza hose ahantu hose umuntu aja ni minota 15 ku bantu bahinga bavuga ibintu. Nzovuga rero ingene iyo mico kama, ingene kukaranga atari iragi kandi ari iragi, nzageza ndabisigure mu minota 15. Hama iyo minota 15 iheze rero nzoca nakira ibibazo byo kwisi yose nzima, ibibazo byo muri Australia, Nouvelle-Zélande, mu Bufaransa, i Buraya, mu Bushinwa, mu Buyapani, muri Argentine, muri Brazil, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hose naha muri Canada. Nzokwishura ibibazo by'abarundi bazoba bariko barambaza. Ivyo bintu rero bizomara isaha imwe, ibibazo bizomara isaha imwe. Mugabo ibibazo nivyo byinshi gose tuzorenzako, nivyaryoha gose tuzorenzako. Mugabo je ivyo ntegura cyane ntegura ko nzobazwa ibibazo nzoca nishura mu isaha imwe n'iminota 15 nzoba namaze ndiko ndayaga. Mu yandi majambo ko zotangura saa 10 yo muri Canada n'iminota 5, saa 10 n'iminota 20 nzoba ntanguye kwakira ibibazo. Ibibazo byose ndavyakiriye, niho rero nzoca ntangura kuvyishura. Ubu rero so kwigisha, ubu rero so kubabwira ingene ibintu bimeze. Ubu nta kimwe nigishije, gusa no kubabwira muzoze muje kuri YouTube yiwanje, yitwa ngo ikirundi c'abarundi. Niko yitwa ikirundi c'abarundi. Uzoca umbona kizoba ari ikiganiro c'ikibiriraho. Ubu rero no gusaba ikintu kimwe, nuko wobibwira abandi bantu bose, nuko bibwira abandi bantu bose bakabimenya. Hanyuma niba butari bwavyumve, niba butari bwamenye ikirundi c'abarundi, urazoja ku kirundi c'abarundi uzoca umbona. No gusezera ndakubwira nti rero yari Ntafatiro Patrice, umuronzi akaba n'umuhishuzi mu kirundi c'abarundi, nka umusongore cyangwa umumana wo ku mutumba Muremera muri commune Giheta umwami n'abagabo mu ntara ya Ntwaro ya Gitega mu Burundi. Mugabo hadi muri Canada heraba aha rya shure n'ishure rindi, aha ni hafi yahomba,
ahiraba n'intuzena n'urubura rwaraguye rimwe nita uruburafu canke ifurubura urabona ni byinshi aharakanye gose. None rero jewe ndi muri Canada kwara kugira ngo uzoca ugenda kuri YouTube urabe ikirundi c'abarundi uzohiza uronke ibitari bikeyi, urakaramba urakagwira uragahora ku ngoma urakagira ibanga n'ibango ubangiramwo imbuto, ikibenge vyose uragakunda Burundi, uragakunda abarundi, uragakunda ikirundi ngo kive mu gihongo c'izindi ndimi ahubwo kije hejuru kuzindi ndimi, kuko ikirundi n'ururimi rwiza, ikirundi n'ururimi rwikwiye runasumba n'indimi zitari nkeya. Urakaramba urakagwira.